Mahoro kuri mwese, uno munsi mfashe kano kanya kugira ngo nanje ngire ico mvuze ku bijanye n'irekurwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, hamwe n'uwitwa Colonel Kazungu Michel, yari asanzwe afunzwe yagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Kuri uno mugoroba inkuru ziriko ziracanacana ko hirya no hino, ngira mwabibonye bamwe bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ni irekurwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, nyuma y'igihe kitari gito ari mw'ibuye afunzwe, mbere akaba yari aranacira urubanza rwo guherayo burundu, ariko nyuma yaho hagiye haribonekeza amagara amukika umunsi ku wundi, ukabona ko bitamworoheye. Harabaye kumutabariza bikozwe n'umuryango wiwe, cane umukobwa we Darlene Bunyoni, bigiye birakorwa n'umupfasoni wiwe, bigenda birakorwa n'abaharanira agateka ka zina muntu, kuko na Pacifique Nininahazwe nawe nyene ari mu bantu bamutabarije, mbere n'abandi baharanira agateka ka zina muntu, aho bavuga ko amagara yaramukitse kandi akwiye kuja kwivuza. Murabizi neza yuko yaragwaye araremba cane, gushikaho avyimba amaguru, gushikaho bimunanira kuvuga, gushikaho aja muri koma, yaremvye yabaye indembe. Aho hose abamufunze babandanije kwica amatwi, babandanije kutagira ico babikozeko. Rero kuri uno wa gatatu w'igenekezo rya 11 ntwarante umwaka w'2026, amasaha yo ku muhingamo, ngira mwumvise ko iyo nkuru yahavuwe arekurwa, mbere arekurwa bamuhaye n'urwandiko rumusohora ibohero, aho urwo rwandiko hari utwara ibohero na procureur w'Igitega, bose akaba yatashe. Mugabo rero ikintu gitangaje no kuntu yatashe, akaba yatashe muri ambulance, kuko ntiyashobora kuvuga, n'ubundi yari indembe, yaragwaye n'ubundi akimeze kwa kundi. Ni mu gihe mu minsi iheze hari twari twarose amakuru avuga yuko n'ubundi yoba yasubiriye kuja muri koma. Ngaha anyi rero abatari bake hirya no hino bakaba bariko baribaza ni kubera iki Alain Guillaume Bunyoni yaciye arekurwa gihutihuti inyuma yo gusubira muri koma ubugira kandi. Anyi bamwe bakavuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba arekuwe kugira ngo aje kugwa muhira, kuko urwo rwandiko rumurekura rumuha uburenganzira bwo gutaha, ngo rwandiko rumwemerera kugenda akaja muhiri wiwe, ni urwandiko ruzwi, ni urwandiko rusanzwe ruhabwa abanyororo bose. Ariko icatangaje abantu nuko atashoboye kugenda n'imodoka y'umuryango wiwe, bari bateguye imodoka yo kumutahana, kuko aya makuru yatanguye gusohoka no kuvugwa mu gitondo, aho batangura kubwira umuryango wiwe ko bokwegera kw'ibohero, mbere bakanamutwaza ibintu. Ni mu gihe ibintu vyazindutse vyegeranywa, ibintu yahora akoresha mu cumba ciwe, yaramaze kumenya amakuru ko ari butahe, umuryango utegura imodoka kugira ngo bamutahane, mugabo bibi vy'imfabusa, kuko ameze nabi. Vraiment Alain Guillaume Bunyoni ameze nabi, n'ubu aracaremvye, atashe ari kiruruma, atashe ari ndembe. Niho rero abatwara ibohero bagize amakenga, bavuga bati agiye mu modoka isanzwe arashobora gupfira mu nzira, arashobora guhura n'ikibazo, ugasanga twebwe bigiye ku gatwe kacu. Rero kubera ko twizeye imodoka ya ambulance isanzwe itwara indembe, reka bamutware bamushikane muhira, n'ubundi nta kibazo. Nguko rero uko Alain Guillaume Bunyoni yahavuye atahanwa, yahavuye ajana n'umuryango wiwe, yahavuye arekurwa, yahavuye ava mw'ibohero rikuru ry'Igitega. Mbere amakuru twarose ubu unye akaba yamaze gushika mu muryango wiwe. Siwe wenyene, mwabonye ko hari n'uyu nayimejeje kubabwira yagirizwa guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015, Colonel Michel Kazungu. Uyu akaba yari kumwe nabo bitwa ba Cyrille, nawe aheruka gushengera, ari kumwe na ba Godefroid Niyombare General, n'abandi benshi bari muri uyu mugambi wo guhindura ibintu, wo guhindura ubutegetsi, wo guhirika ubutegetsi, wo gutembagaza leta yari hari ico gihe y'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Ikintu gitangaje nuko nawe nyene yaramaze iminsi aremvye cane, kuko yarafise ingwara
itamworoheye tudashimye kuvuga anyi mugabo nawe n'ubundi yatashe aremvye nawe agiye n'ubundi ata nguvu afise ni nkaho agiye kwivuza nawe aba muhira ariko akaba yarekuwe ngaha anyi kuri wewe rero biranugwanugwa ko yoba yaronse imbabazi z'umukuru w'igihugu naho bivugwa ko yoba atigeze azisaba abantu rero bakibaza nanje ndimwo mu bibaza ibintu kubera iki ariko haraba ibi bintu byo gutangura kurekura abantu bagwaye ibi inya bibaye atanindwi irahera umumenyeshamakuru Sandra Muhoza arekuwe eka nawe nyana amagara akaba yaramukitse yaramaze igihe kinini gose asaba kuja kwivuza kuko mu ibohero rikuru rya Ngozi bari baramubwiye ko bidakunda ko aronka iyo transfer ngo aje kwivuza rero akaba yaciye arekurwa ubu naho murabona haciye harekurwa uyu unya Colonel Kazungu Michel hamwe na Alain Guillaume Bunyoni mu by'ukuri rero ibi iya nivyerekana neza yuko hari kibyinyegeje inyuma na cyane ko abenshi bagiye baragira ico babivuze ko baravye inkuru twanditse kuri Radio Peace FM ry'ugwaruka twagarutse cyane kubijanye nuko hashobora kuba hari kibyinyegeje inyuma ariko hari gipfungu kitaramenyekana bamwe mu makomantere bagerageje kuduha bavuga ko harimwo igitsure kidasanzwe c'amakungu na cyane kubu unye asigaye ari ndongozi yo muri Afrika aho bavuga bati ibi inya ntiyoza kurongora ibindi bihugu bisanzwe byubahiriza agateka kazina muntu iwiwe batubahiriza ko gateka kazina muntu yamara naho biruko abandi bavuga yuko yabonye ko aba bantu baremba mwarabonye urupfu rwa Cyril gihe yitaba Imana ko bishobora kuba ngo vyarashatse kumukwegera akavuga ati no munsi hogira undi muntu agwa mu ibohero azwi birashobora gutuma nanje mpura n'ingorane zidasanzwe harimo rero pression idasanzwe nko bagiye babivuga abandi bakavuga bati iyo pression irashobora kuba idahari ahubwo ugasanga ariko yaramaze kubona ko basinzikaye n'ubundi bazogwa muhira bazogwa iwabo guco ntibije ku mutwe w'ibohero ntibuje ku mutwe wa Ndayishimiye bavuge ko atako yari yagize abandi mu baturungikiye ubutumwa nabavuze yuko aba anyi bashobora kuba bararozwe bagahabwa isumu bagahabwa ishano rishobora kubica mu gihe kinini rikabagandagura bakaba ari byo bagiye bare kugira n'ubundi bagwe iwabo barundi kazi nimwabona hari ico Colonel Kazungu Michel abaye hari ico Sandra Muhoza abaye hari nico Alain Guillaume Bunyoni abaye tuzoca tumenya yuko abafise izi mpungenge abagiye bagira mwe na makenga bashobora kuba bari mukuri kuko ni ibintu bidatahuritse na gatoya abo bose barekwe n'abantu bari baraciriwe urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose ariko rero ngarutse kuri Colonel Kazungu Michel uyu unya murazi ko yarafunzwe nababwiye yagezwa guhirika ubutegetsi ko yafatanywe n'abandi muri wa mugwi washaka guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza mu 2015 ni mugihe inyuma yaho mu mwaka ntihenze 2021 canke na kabiri sentare y'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko yasohoye urwandiko rudasanzwe ivuga yuko mu mwaka wa 2015 abahiritse ubutegetsi canke abagiye bakoze amakosa arabatwara kuko bavuga bati abagiye mwibarabara bariko baraharanira uburenganzira bwabo bagwanira amasezerano y'Arusha bagwanira ko ivyo bumvikanye byoja mu ngiro atakintu na kimwe gisigaye inyuma iyo sentare ikaba yaravuze neza yuko abagwaniye ikiringo ca gatatu bagwanije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu bari mukuri aho rero naho harekuwe abo baciye bikikamukiza bakaja gutembagaza ubutegetsi hari ibihumbi n'ibihumbagiza vyinshi vy'ugwaruka bari baragiye mwibarabara bariko bariyamiriza iki kiringo nabo dusaba ko boca barekurwa mbere hari n'aba ba Dr Sahabo Christophe bafunzwe nabo bazira kadenderezo
murabizi na wa mukenyezi yavuga ngo abatambuka nk'inkware ku mudugo nawe yaciye ashigwa mu uyu munsi ntagira kivugira. N'abarundi benshi bafunzwe bazira akadenderezo, abava mu migambwe itandukanye cane imigambwe nka MSD urongowe na Alexis Nduhije hamwe n'abo mu mugambwe urongowe na Agathon Rwasa SNL, abo bose bari mu mabohero atandukanye, abo nibo batumye n'amabohero yuzura. Mugabo amakuru amwe ava mu baharanira agateka kazina muntu tudashimye kuvuga ngaha anyi, mugabo bazwi cane ku rwego rwo hejuru abaharanira agateka kazina muntu b'abarundi, nuko avuga yuko ari umugambi wo kurekura abantu bose bafunzwe bazira ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi inya n'amakuru twaronse tudashobora kwemeza ngaha canke ngo duhakane, mugabo niwo mwihwezo w'uwo aharanira agateka kazina muntu avuze ati n'abandi bari mu nyuma, n'abandi bariko bararekurwa, mbere bikanugwanugwa neza yuko amaliste yoba yaramaze gukorwa, mbere amaliste menshi yoba yarakozwe ku mushikiranganje Artemo Katihabwa w'ubutungane igihe yahavuye mbere aca anakurwa mu mabanga ikitaraganya. Ibi inya rero ni ikintu cerekana neza yuko nta muntu ashobora guhemuka, nta muntu ashobora kwigira igiti kiturirwa, nta muntu ashobora kurengera amategeko. Iyo ico ukora cose ugikora wisunze itegeko, ukabona ko ata tegeko wishe, nta na rimwe utaba uri mukuri, kandi nta na rimwe n'Imana itakugwanirira, eka mbere nta na rimwe udashobora no kunesha. Kubera yuko abana benshi bari mu mabohero kuva mu mwaka wa 2015, aha ntitugiye turavuga bagiye baranyuruzwa, bagiye baricwa, aba tutazi irengero, abagiye baracibwa ibihimba bari mw'iperereza, bagiye barahohoterwa banaborezwa igufa, bose bazira ngo bagwanije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu vy'ukuri mwarumvise ko sentare Afrika y'ubuseruko yavuze ati abantu bose bagiye mw'ibarabara bashaka ko ibintu bihinduka, kwari ukugwanira uburenganzira bwabo. Urumva ko ata mpamvu nimwe yotuma abo bantu baguma bari mu gasho. Muri make rero nuko amategeko mu Burundi adakurikizwa, ahandi ho wanashima yari meza, yari amategeko Burundi buri mu bihugu bike bifise amategeko atomoye neza, ateguye neza, mugabo abajejwe kuyakurikiza no kuyashira mu ngiro akaba aribo baheza rero bakayica. Uno munsi rero kuba Alain Guillaume Bunyoni arekuwe, kuba Colonel Kazungu Michel arekuwe, ivyo onye wanashima n'intambwe nziza, mugabo hari n'undi mu banyepolitike bari mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, yavuze ati nukuri nibashobora kurekura abo bantu bose, bakarekura abo bafunzwe bazira ikiringo ca gatatu, bakarekura abo bafunzwe bazira ivya politike, ati muzompe, nzoshima iyo ngingo kandi bizompimbara gose. Umva ko ari ingingo abantu benshi bazokomera amashi, ari ingingo abantu benshi bazokunda, mbere bamwe bakanavuga bati iyi ngingo iramutse igiye mu ngiro, umukuru w'igihugu c'u Burundi nace arondera abo batavuga rumwe, bicarane, baganire, batorere inyishu zihanze igihugu. Ntushobora kujya ngo uryame ufise ibihumbi hafi 500 by'abarundi baguhunze, bataye ivyabo n'ababo, bariko baraburabuzwa mu makambi y'impunzi, bajya intete z'ibigori mu gihe bari bitunze ngo bikugwa amahoro. Ntushobora kuburabuza abantu hafi ibihumbi 500 ngo babandanye babundabunda mu karere ka Afrika y'ubuseruko, babaho bajya kuri serumu bahabwa ifashanyo, kambere bamwe bananyuruzwa basanzwe mu makambi canke banabayeho nabi ngo bikugwa amahoro. Muri make abashikira umukuru w'igihugu c'abashobora kumuhanura bakumva, nuko mubwira bati icarana nabo bantu mutavuga rumwe, icarana nabo banyepolitike bahunze igihugu, kura iyo mitahe washize kubaharanira agateka kazina muntu basanze baharanira uburenganzira bw'umuntu, utirekura amaradiyo yigenga asubire asamirane ukuri kwamye mu gihugu, abamenyesha amakuru batahuke, impunzi z'abarundi zitahuke, aho onye niho Uburundi buzosubira kuba Uburundi. Mbere hagaca hanategurwa amatora ahurikiyemwo bose, amatora afise indorerezi zigenga, kandi amatora atagizwe n'umugambi umwe, amatora
amatora arimwo abantu bose. Aho onye niho honyene hashobora kuva inyishu ihanze Uburundi, niho honyene hashobora kuva umuti urama, niho honyene hashobora gutuma Uburundi busubira kuronka ituze kandi kikaba igihugu kimwe cari ku mutima wa Rwagasore. Ku bijanye n'irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni n'uyu Colonel Kazungu, mu vy'ukuri ahandi hantu bitangarije ni ukubona Desire Uwamahoro yarari muri iyi dosiye, yarari muri iki yarafungiwe bimwe na Bunyoni nabo basangiye iyi dosiye, we yagumijwe mu munyororo. Desire Uwamahoro yagumijwe mw'ibohero, mbere nta nubwo yarazi ko amakuru yuko Alain Guillaume Bunyoni ahava arekurwa, ni mu gihe Desire Uwamahoro asanzwe azwi nk'umuhungu wiwe, asanzwe azwi nk'umuntu basangiye ibyaha byinshi, bagiye barasangira ibyo kwica abantu, kunyuruza abantu. Anyi tukabibutsa ko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2016, 17 na 18 muhira kwa Bunyoni hari harimwo ikinogo kijejwe gukubitirwamwo abantu bafashwe ngo bariko baragwanya ngo ikiringo, ngo bagiye mw'ibarabara ngo bakora ngo imyiyerekano, ngo bagwanije ikiringo ca gatatu, bamwe bashoboye kuharokoka, mwagiye murabumva, hari abandi bahapfiriye, kandi ibi byose byakorwa na Desire Uwamahoro atumwe na n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mu by'ukuri rero ntawurikatahura impamvu baba barekuye umwe ariko bakagumana uwundi. Rero reka tubihanga amaso turindire turabe, mugabo ikigaragara coco nuko hari ikintu kibyinyegeje inyuma kitarashobora kumenyekana, ariko iyi dosiye canke ibijanye n'irekurwa ry'abanyororo tukazoguma tubikurikira kugira ngo tuzobandanye tubibashikiriza. Kugira ngo mushobore kuronka amakuru yacu ubwa mbere canke ibiganiro tubashikiriza, mushobora gukora subscribe canke mugafyonda kuri abone, eka mbere mugasangiza n'abandi kugira muzohore muronka abambere, muronka amakuru twabashikirije. Jewe ndi Jo Philibert Karangwa, reka mbandanye kubifuriza ibihe byiza kandi mubandanye kugubwa neza.